Kwigenekerezo ya kabiri Rusama no mwaka Nyeriteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'ivyegera vyiwe banyakubahwa Denise Ndadaye na Siriake Nshimirimana n'abashinga amateka hamwe n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Ruyigi yarifadikaje n'abe n'igihugu muri iyo ntara mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga ngo igikorwa cose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aroranirwe. Mwijambo yashikirije ku izina ry'umukuru w'igihugu Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaripfurije abarundi bose umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Yibukije ko kara karyo keza ku bakozi n'abakoresha ko kuzirikanira hamwe ivyo baranguye n'ibikenewe guhinyanyurwa kugira ngo bateri yindi ntambwe mu kugwiza umwimbu. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimiye abarundi bose ku butwari berekanye mu kubuza ko ikiza coronavirus kibatesha ikivi. Yaraneguye abantu badakora bitwaje ngo barindiriye ko baba akazi. Yahamagariye umurundi wese kuguma araba imbere kugira ngo amenye ico ashaka kuba muri kazoza kiwe. Nyeriteka Sinzohagera yasavye buri murundi gukora kugira ngo aronke ubuzima yongera ateze imbere igihugu. Uyu munsi nakaryo keza ku bakozi n'abakoresha ko kuzirikana hamwe ivyo twaranguye, ingene twabiranguye n'ibikenewe guhinyanyurwa kugira ngo dutere iyindi ntambwe mu kugwiza umwimbu. Nico gituma icivugo cy'uyu munsi ari naco tuzirikana muri kuno kwezi kwa Rusama cyashingiye kuri iyi ngingo ngo igikorwa cyose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aroranirwe. Erega nivyo umuntu ntiyoranirwa atagira umwimbu yikorako. Kongereza umwimbu ni ijambo twari tumaze iminsi tuganirako. Uyu munsi rero nakaryo kabereye ko kwibaza, kuzirikana no gutora inyishu kandi zibereye igihugu cacu ku bibazo byari bisanzwe biduhanze hamwe n'ivyadutse. Ntibibereye ko ibiriko biraba ku isi biduhwikira tukavyakira uko nk'ibihwiji, ariko kugira ngo tumenye ingene twivyukirana dusubire turabe neza mbega tuvuye he, twari tugeze he, imigambi twariko turubaka niyihe, mbega twokwita ko umwikomo ko tutavyiteguriye ngo bidusange tumeze magabo. Kwitwa umukozi ni iteka rikomeye, mbega iryo teka ni kuki bamwe barironka abandi ntibarironke. Inyishu y'iki kibazo iri muri iki kibazo gikurikira: mbega none hari umuntu Imana itahaye ingabirano? Tubimenye neza kandi tubizirikane, kuko hari abahuba bakavyihendako. Umukozi si ukorera igihugu, ishirahamwe canke uwikorera ivyiwe. Umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga ni umukozi. Nico gituma tunegura umuntu yicara aho imyaka igahera iyindi kaza ngo arindiriye ko bamuha akazi. Hari n'abivugira ko badakora kuko badatonda ku kivi cy'igihugu canke kwa senaka ngo bahembwe ukwezi guheze. Nagomba ndabahishurire bavukanye, kurya tuvuga ko ubugabo bwihabwa nitumenye ko n'akazi karihabwa. Nitujijuke rero, aha iwacu ni ibintu bigaragara. Ubuzi bwinshi abantu baraburengana babubona canke batabubona, ahanini kubera kubugaya. Akazi ni igikorwa cyose kivuye mu bugwaneza, hanyuma umwimbu uvuyemwo ukaguha kubaho neza. Ntihagire rero igikorwa twirengagiza kiretse ubusuma. Nico gituma mpamagarira umurundi wese kuguma araba imbere kugira amenye ico ashaka kuba muri kazoza kiwe, akishiramwo mu muzirikanyi ko kazoza kiwe katari mu minwe y'abandi ahubwo kari mu minwe yiwe. Gutyo ace amenya ko ata umwiyumvirira
kuko uwo yari yiteze nawe ariko yiyumvira ibyiwe. Umuntu atiyumvirira ubuzima bwiwe asaza ashonje kuko aruhira kuba umukozi w'abandi aho kwiteza imbere agateza imbere shebuja. Ariko nanje ndaguye ndagarutse, birashika hakaba n'abantu bakorera abandi kubera babuze uko babigira, nkumbure kubera uburyo bwo gutanguza umugambi wabo babukenye. Bisubiye n'abafise imigambi barakeneye abahinga babinonosoye kugira bawushire mu ngiro. Nico gituma umukozi n'umukoresha ari magiriranire, mbere novuga ko bose ari abanyamitahe mu mugambi. Bimeze uko rero ni ngombwa ko nyene umugambi n'umukozi mu mugambi bakora bumvikana, ntihabe umuja na sebuja. Umukozi nakore ashize ko umwete kugira umugambi wunguke, kuko iyo bungutse batera imbere bose. Ariko hariho abiyita abakozi ariko mu by'ukuri biboneka ko baje kujya ibyagusa. Abo ni bamwe ataco bashoboye ariko bagashaka aho bicara kandi bagahembwa, ntibashire agati mu ryinyo ngo bazokwama batega amaboko badashoboye gukora. Burya nuko batarisuzuma neza. Nta muntu n'umwe abuze icyo ashoboye, barafise umutahe ngendanwa Imana yabaremanye, ubuzima, umutima w'ubwenge, isi n'ibiri kuri yo byose. Nibamenye ko nabo bakoresha bataba bashoboye byose, ahubwo baze barabigira ko inzira baciyemwo. Gutyo kubikorwa haca haba nko mu isomero rizogusohora nawe ukikorera ibyawe. Bene wacu, reka tubivuge tubisubire. Turiko turavuga ko ibikorwa ari byo bigira iterambere ry'umuntu, ntitwibagire kandi ko n'igihugu gitezwa imbere n'ibikorwa by'abantu bakibamwo. Igihugu ntigiharanira inyungu nk'ishirahamwe, kuko inyungu yacu ni ubuzima bwiza bwa bene gihugu. Yahanuye abakozi ba leta kutarya iby'igihugu bicaye, kuko ubunebwe ariyo nkomoko yo kurya ibiturire. Yongeye ahamagarira abarundi kwijukira uburimyi, kuko ariryo rembo ry'iterambere mu gihugu. Nyeniteka Nzohagera yasabye abakozi n'abakoresha gukora bumvikana. Amashirahamwe y'abakozi nayo yahanuye gushikiriza uburongozi bw'igihugu ico babona cokorwa kugira mu gihugu hatunganywe neza ibijanye n'ibikorwa bitandukanye. Yarashimye ko abarundi benshi bamaze kwiyungunganya mu gukorera mu makoperative. Yongera basaba kwibako kuko akimuhana kazi imvura ihise. Mu kurangiza ijambo, umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze impanuro zitandukanye, muri zo harimwo guhamagarira indongozi guhagararira inyungu z'igihugu no gutsimbataza intwari ibereye. Ubwa mbere mu migambi mutunganye kurangura, yaba ikoresha amahera y'igihugu canke adusahirizwa n'abagenzi, ntegetse mwebwe indongozi guhagararira inyungu z'igihugu aho ariho hose mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Ibintu byo kubanza gukuramwo gwawe ni mu bihebe, naho bizobashikamo. Kabiri, kugira dutsimbataze intwaro ibereye, umuntu wese yatewe iteka ryo kuba umuyobozi mukuru w'igisata cy'igihugu nafate akanya imbere yuko umwaka leta ifatirako mu gukoresha amahera uhera, akoranye abo ajejwe, bisuzume, binegure, bongere banegurane, hanyuma bafate ingingo yo guhindura ingendo. Nsabye ko icegeranyo cibizoba byavuyemwo byonshikira imbere y'itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, kibanje kwerekwa ubushikiranganji mu kukira, hanyuma nawe agishikirize ubuyobozi bw'umushikiranganji wa mbere kugira tugisuzume, turabe icokorwa gishasha kugira turamire abene gihugu. Muri icyo cegeranyo umuyobozi wese ategerezwa kwerekana icyo yakoze
kugira ngo igihugu gitere intambwe mu gisata ajejwe ntigisubire inyuma canke ntigihombe. Ubwa gatatu, ndasubiye kwibutsa abarundi bose, abakozi n'abakoresha bakorera mu Burundi no hanze y'igihugu, ko igihugu ari Uburundi, dutegerezwa kwitwara nk'abarundi mu byo dukora byose, na cyane cyane tukarangwa n'ubuntu. Ntihagire umurundi asubira kwica umwano canke ngo ace umwano igihugu cy'u Burundi. Uburundi buratunze, hasigaye ko abarundi bamenya gutunganya ubutunzi bwabo no guhingura ivy'Imana yabahaye. Bamenye ko izo zibika zari amagi. Aha turi abo bavuga ko batunze barahaciye. Imana yabo niyo mana yacu. Dukuye amaboko mu mpuzu nta nkeka Uburundi burahagurutse kandi dutegerezwa gushikira kwihangiro Uburundi bwifashe mu makungu mu mwaka wa 2040. Izo mpanuro muzifashe nkama, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruzokwama rubateze ugutwi, kandi tugume turondera inzira yo gukarihiriza ubwenge abakozi n'abandi bariko bariyungunganya kugira twese tugire ubushobozi bukwiye mu bikorwa byacu. Mu gusozera, nashaka menyeshe ko hagiye kujaho amategeko yerekana akarangamutima k'umukozi wa leta y'u Burundi, Code d'éthique d'un fonctionnaire burundais, kugira ngo umwe wese abone neza inyifato ibereye umukozi w'umurundi, atahure neza ko hariho kirazira, gutyo dukorere igihugu atawusigaye inyuma, Uburundi bugire izina mu makungu. Nta handi iterambere ry'igihugu rizova atari kuri twebwe nyene abene Burundi.